neza bugaca bukira ugira neza we ugira neza bugaca bukira nawe uwanye nawe ugira neza bugaca bukira ugira neza mama ugira neza bugaca bukira nawe uwanye nawe. Nitwa Ndagijimana Desire ndi umuvyeyi aretse bino bibondo vyo muri Mezo Iratabara nkabasanzwe dukora igikorwa hano mu ntara yacu nziza ya Rutana. Igikorwa cyo kurera bano bana basigaye ku ngoyi canke bano bana bavuka ku bavyeyi bagendana ingwara zo mu mutwe gitanguye mu 2012 nanije nari umwana muto mfise abana bashika kuri 180 barenga ndiko ndababa hafi mu bana 100 kandi ivyo kuri murabona ko abana bameze neza bafashwe neza bariga nta kibazo na kimwe dufise nta financement dufise iza buri kwezi jewe ndi muri nyimorozi ndorora ibitungwa by'inkoko ingurube impene eka n'inka ndagerageza urabona ko abana basa neza banywa amata bimeze neza cyane turashimira Imana. Mu majambo make iyo witegereje umwana buze abavyeyi asigaye ku ngoyi ni umwana babaje ni umwana akura mu buzima bukomeye ni umwana akura muri condition itoroshe ariko ivyo maze kubibona niho numva no tanguza orphelina naho nanifise imyaka 14 nateka ka restaurant bamwe twabana muri ako ka restaurant uko nagenda ndera abana bagenda bagwira nacimva muri iyo restaurant nja gupanga yindi nzu iyo restaurant nkayidandaza mpanga inyuma hama kandi nkabigisha numva ko naho jewe ntize ntashoboye kugirwa amahirwe yo guheza numva ko nshobora kwigisha abana bo bagaheza amashuri ayo ntize nabo bakayiga kandi byo kuri ndabishimira Imana naho bitoroshe Imana iramfasha kanatsinda niyo yatanguje igikorwa ni nayizo gisoze yarabikoze yobirakora kandi zongera ubikora yarabikoze yobirakora kandi zongera ibikore yarabikoze yobirakora kandi zongera ubikora. Abana ntibava muri Rutana gusa bava intara zitandukanye harabona kuye mu Cibitoke ca Rugombo Bujumbura Meri Mwaro Ruyigi Ngozi Makamba Bururi Rumonge urumva ko ari abana nabigihugu cyose nabando bantu ubona hano nabo ubona bakuze nabo ubona bamaze guheza mfise no mukazana he n'uheruka kurongora urumva ko ndakuze nareze ndindera gakuru abana batoyi biga muri maternelle abandi ntitibaratanga urabona ko ari nzoya nkoto ndadutora dusigaye ku ngoyi nkatumwivanda usanze ariko ndamwivanda uratangara uyu twamutoye arakayoya bagataye mu ishamba hamara bamaze gata n'uruzogi ntibari baruciye neza nacenda kakenda gatwara kwa muganga bangera baringaniza uruzogi neza candaza nyuma y'imisi mike ndakamwivanda urabona ko ari akana keza kandi ntikangana uku oya ariko turashima Imana ko igenda ikuzizinzoya ni benshi ngenda ntora muri ubwo buryo canke dusigara ku ngoyi tukabura kwitwitaho bamwe baratoye n'ikibazo ca leta bari kuri kaminuza y'u Burundi abandi nabo bari kuri muri privé urumva ko mpereye muri maternelle kuduga urumva ko atabucira amashuri hagati mwabana bana rero naho ubona basa gutya hari abana ntoru ugasanga umwana afite imyaka 5 apima ikiro kimwe n'inusu n'abajejwe intwaro bakagira ubwoba none uyu mwana ubwazobaho ariko kubera Imana nkagerageza kumugaburira akabaho icambere ndarima nababwiye ko ndi muri mworozi nta kitegwa na kimwe ntarima zabingano zabisoja buri kimwe ndarima kugira ngo nkomeze kugaburira abana ibifungurwa bikwije ingaburo zose. Nitwa Ishimwe Jean de Bercy ikigo Mezo Iratabara kuri jewe n'ucamfashije ubwa mbere naje ndi umwana mutoya naciye ubwenge ndi ngaha kiramfasha kiranyigisha none ubu ndahejeje amashuri nkuko na jewe nakuze ndi ipfuvyi ndashaka yuko mu myaka iri imbere na jewe
Imana ingiriye ubuntu nogaruka nkafasha abatoya banje kuko twese ngaha uko bimeze dufatana nk'abavukana twese turavukana twaramaze kwiyakira no muri twebwe nta numwe azokwibagira uwundi kuko twese twahujwe n'umwe twaje ngaha kubw'ibibazo bitandukanye dufatana nk'abavukana nico gituma tuzoshishikara ku bana twese umwe wese mu vyo azoronka azogaruka nawe nyene agafasha abatoya biwe cyane izindi mfuvyi zose ziri mu mabarabara ndetse n'ahandi. Yitwa Iraganje Queen Audrey, ndashima Imana kuba yaranshikanye ahantu nari ngowe cyane sinobona ko ngene bivuga. Ubu ndi ku myaka 11 nkaba niga mu mwaka wa 5. Imana yaremye Desire iragahora ku ngoma Burundi natwe twiyumvira ko Imana yaremye Desire iragahora ku ngoma. Sinzi uko niyumva mu majambo make sinareze abana ngo ndabasabisha. Hariho abantu barera abana bakabasabisha, ni naco gituma jewe mbere nta na sponsor ngenda gusaba mu ONG aya cankariya. Uw'Imana ikora ku mutima araza, kuko Imana itanguje igikorwa ntigomba uyigwanirira yo nyine irigwanirira. Nababwiye ko ndi muri mworozi ibifasha abana jewe ndarima, niyo noronka umuntu adushigikiye akampaye amafaranga sindayagaburira abana gusa, ahubwo ndanayashira no mu burimyi kugira ngo ejo bigaruke bifashe bino bibondo, bifashe n'abafakazi kuko saba gusafasha. Ndaja no mu gasho, ndaja no mu bitaro kugaburira abashonje. Ntiyantumye ku bafakazi gusa, ku mfuvyi gusa, yantumye kuri uwo wese afise ikibazo nshobora gushikira ngakemura. Ico saba rero cyambere nasaba ko leta yondosa nk'amatongo yo kurimira abana, byo kuri niyo financement numva nipfuza, kuko jewe ndakunda kurima kandi ushitse mu ndimo ziwanje ukaraba n'indimo ziteye igomwe zibere kuratira ijisho. Nasaba rero n'uyu abishoboye afise umutima mwiza wo kudushikako. Urabona ko dufise inzoya, ndafise inzoya zishika kuri 17 zinywa francire, kandi amata yarazimvye ndayagura 55, ariko kandi urabona ko hari abana umengo bavyagwa n'umushikiranganje. Ndashima Imana iragaheza gigo urafise umutima mwiza kudushikako, yoza akadushikako cyangwa akadutera ibindi vyiyumviro ibi cyangwa biriya. Ngashimira kandi n'umuvyeyi wacu, jewe nkunda kumwita umuvyeyi nyene icubahiro, umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaratwiyumviriye ko kumwaka uheze araduha n'agashimwe, yarampaye agashimwe ikaho ndetse bibondo neza. Imana iduhezagirira.